ibintu byose harabaho icyo no kwitwa lobbying nziza, lobbying kuri ayo mashirahamwe no kugurura amategeko ku buryo biba byoroshe uburyo twoshobora guhembwa mu buryo bworoshe hano mu Burundi. Nunagira ko shikiriza hariho n'ubundi buryo ibintu byo gushiraho amasheni ya YouTube, TikTok hamwe n'ayandi hano mu Burundi usanga tutaba twemerewe kubera ikibazo cyuko atarobingi runaka kuri ayo mashirahamwe iba yakozwe kandi ikozwe ico gihugu kica cemererwa. Notanga nk'akarorero, banyakubahwa mwese muri ngaha, tugira amahoro n'iterambere ryatese mu Burundi. Ku mazina nitwa Itangishaka John Esterique, nkaba ndi ingénieur logiciel, nkaba ndi umukozi wa leta, ariko kandi nkaba ndi n'umurongozi w'ishirahamwe bijeje guhimiriza abantu gukoresha ubuhinga ubwenge mvaruganda, ivyitwa intelligence artificielle, yitwa Deep Learning Indaba Ex Burundi. Ni ishami ry'umugwi turi kumwe n'abandi ku mugabane wa Afrika kugira ngo dushobore gukora kuri ivyo guhimiriza abantu biteho ivyerekeranye n'ubwenge mvaruganda. Ariko sinza kugaruka cyane ku vyerekeranye n'ubwenge mvaruganda, nagomba ubwa mbere na mbere guhera ku kintu canshikiye. Nifuza yuko mwodufasha nk'umuvyeyi wacu. Naragirwa amahirwe ndamenya indimi zitandukanye harimo n'icongereza. Ibi ngirwa n'amahirwe ndashobora kuba afise imashine, ndashobora no kuronka internet inyaruka. Ibi ivyamaye amahirwe yo gushobora kuba no higanwa n'abandi kugira ngo ndondere ubuzi mu mahanga ariko nicariye hano mu Burundi. Ibi kandi birashoboka, ivyitwa remote work. Abantu benshi barabikora mu bindi bihugu bitandukanye, ugashobora gukora ugaca amahera menshi atandukanye kandi ayo yose abara amadovize. Hano rero mu Burundi ubwo twifuza amadovize, ikintu cyo gukora wicariye mu Burundi ukaba wokora mu mashirahamwe akomakomeye yo kwisi kirashoboka, kandi kuko iyi si bivananije na internet yahindutse nk'agasagara kamwe gatoyi aho umwe n'ubundi ashobora guhamagarana bakumvikana. Rero narakoze ndaronka ayo mahera, ariko hageze uburyo no yaronka kugira ngo ashikire kuri konte yanje hano mu Burundi biranka, bivananije n'inzira dukoresha mu guhembwa ivyitwa bya PayPal n'ibindi bitandukanye. Usanga hatariho amategeko na cyane cyane mu banki y'igihugu ashobora gutuma ayo mashirahamwe yo kurungikira amahera yawe kuri konte yawe ya hano mu gihugu cyo mu Burundi. Ibi byambereye imbogamizi ikomeye ku buryo kugira ngo ndayaronke shishikaye ndayaronka ndinda gucisha kundi muntu ari muri ivyo bihugu bitandukanye. Nacije nkunda gucisha ku muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ndiko ndagerageza kuvugana n'aba bantu bajeje kuba boturonsa ano mahera, barambwiye yuko hariho amategeko bisabwa yuko yobaho kugira ngo ivyo bintu bikunde. Rero nariko ndasaba ubwa mbere na mbere yuko ibihugu bimwe bimwe nka za Kenya n'ibindi biba byoroshe cyane abantu bagakora bibereye mu gihugu cyabo, bakinjiza amadovize menshi cyane gose kandi bakayaronka no ku makonte yabo muri ico gihugu. Rero ibintu byose harabaho icyo no kwitwa lobbying nziza, lobbying kuri ayo mashirahamwe no kugurura amategeko ku buryo biba byoroshe uburyo twoshobora guhembwa mu buryo bworoshe hano mu Burundi. Nunagira ko shikiriza hariho n'ubundi buryo ibintu byo gushiraho amasheni ya YouTube, TikTok hamwe n'ayandi hano mu Burundi usanga tutaba twemerewe kubera ikibazo cyuko atarobingi
runaka kuri ayo mashirahamwe iba yakozwe kandi ikozwe ico gihugu kica cemererwa. Notanga nk'akarorero uno munsi aha mu Burundi abantu barakoresha iyi ChatGPT kandi baremerewe. Abenshi nubwo muyikoresha kugira ngo bikunde yuko ishobora kwemererwa hano mu Burundi, novuga nagize nka lobbying muri ico gihe nari nagiye muri Ghana, hama hariho abakozi bava muri OpenAI igejwe ChatGPT, hama turigirana turayaga ndabereka yuko n'igihugu cyacu bogishiramwo. Mu nyuma haciye nyindwi utwayaze yanyandike email ambwira ati nashoboye kwemeza ekipe yacu yuko n'ubundi twobushiramwo, ubu twabushizemwo, ubu urashobora kwikonekta mu gihugu cyo Burundi. Iyo email ndayifise abifuza no yibereka twaganiriye n'uwo muntu andungikira anyereka yuko iyo lobbying nagize yaciyemo. Rero ibi turashobora kubikora no mu bindi bintu byose. Hakaba hariho abantu muri leta muri abo mashirahamwe babonye ikintu igihugu cyacu gifise restriction batemererwa yuko tukironka, hakabaho kubaza, hakabaho kugerageza kubumvisha, hama ugasanga natwe muri ibyo bintu byose turimo. Muri ico gihe tworonka amahera atari make cyane avuye kuri ivyo bintu. Hama ikigira kabiri nagomba gushikiriza, mwavuze ibyerekeranye na bonne gouvernance. Muri ko gukorera ayo mashirahamwe mpuzamakungu, nagomba kwamenyesha yuko amahera baguha uba wayakoreye, nta bintu byo kurya amahera utakoreye. Ariko ndiko ndaraba muri kino gihugu cyacu rimwe na rimwe ndanagira n'intuntu, kubera navuze yuko no muri leta ndakorerayo, aho usanga umuntu ashobora gutaha atakoze. Barafise ama logiciel kandi nako twoshobora kwikorera, naje ubwanje noshobora kwikorera, ashobora gupermeta umuntu igikorwa ariko arakora. Ubwa mbere baraguha umwanya ugikorerako, baguharura n'ibikorwa utegereza gukora uwo munsi, utegereza gutanga raporo, kandi baraguha n'amanota. Abo manota utakwije bavuga bati nituguhemba. Rero muri bonne gouvernance iki kintu kihabaye, buri mukozi wa leta akaba afise tashe bikaba digitalize, akabaza ati nigiriza kwakira abantu bangana uku. Rimwe na rimwe umuntu arashobora kwakira nk'abantu 5, aho hari nk'abantu 30, aho bose 25 bagataha uko, kandi byari gushoboka yuko yo kwakira bose ndetse n'abarengabo. Rero habayeho iyi solution digitale, bibaye ngombwa none abifashamwe uburyo umuntu yobigenza ku buryo atamukozi wa leta ahembwa atakoze, kandi amahera uhembwa abangana n'ingufu wakoreye ivyerekeranye n'ivya leta. Ikindi gikurikirana agomba gutanga intererano, mwavuze muti amalogiciel canke ayandi maproduit y'ivyerekeranye n'ivya TIC, usanga Uburundi buri ko buratakaza uburyo mu kuyakura hanze. Ahantu nkuko ubushize mwaravuze ikintu cyampimbaye, aho mwavuze yuko ata matière première itigezwa gushogwa hanze, byose bitigezwa kubera aha mu Burundi. Mwona ciga na kino hakabaho n'amategeko. Amalogiciel usanga akoreshwa muri domaine ya santé, mu mahopitale, mu mafarmasi dogro, akenshi usanga yavuye hanze, ndetse no mu mabanki nuko. Rimwe na rimwe narabonye amalogiciel usanga banariha bagira abonema buri ku mwaka, kandi bakariha andovise. Ivyo vyose hakabaho politike yiga ku buryo logiciel ivuye hanze bitaba byoroshe yuko umuntu ayigura, ahubwo agenda kurondera ku ma logiciel ari lokale, kandi ivyo vyoshoboka, kandi turi ngaha twobikora ibintu bigaheza bikagenda neza. Rero ayo ma logiciel yo hanze twoyaramplasa nayo ngaha, kandi dushoboye kwikorera bitarinda ivyo bintu vy'ama abonema, kandi ibintu byose byoheza bikagenda neza. Ikindi nagomba kuvuga ndangiza kugira ngo mpaye akanya abandi, ikintu ca sensibilisation
massive y'abenegihugu kugira ngo hashobore kubaho kwadopta amasolution numerique. Iyi kintu kirabuze, urashobora gusanga umuntu agiye kurondera amadokima runaka bimusaba yuko agira paiement en ligne, nk'akarorero uri kurarondera nk'ama attestation runaka ukoresheje rimikashi birakunda n'izindi birakunda, ariko ugasanga uwo muntu biramugora uburyo yoshobora gupeya attestation akoresheje rimikashi, akarinda kugenda ku muntu w'umuaja, hama uwo muaja yategeza kuriha n'ibihumbi 3, akaca amubwira ati n'ibihumbi 3,500. Amajana 5 uwo muaja akaca yashira mu mufuko atacyo na kimwe yashoboye gukora, yafatiye kuri ignorance y'uwo muntu, mu gihe uwo muntu asanzwe afise n'ibihumbi 100 kuri rimikashi yiwe, ariko akarinda gushirako mahera amajana 5. Rero birakwiye yuko twigisha abenegihugu uburyo bo ubwabo bashobora gukoresha aya masolution numerique batarinze gusaba uwundi muntu abafasha. Nk'akarorero aho nkorera, ugiye kuraba umuntu yifuza passeport, murabona yuko biri digitalisé, bisaba yuko ukompleta formulaire en ligne. Usanga umuntu w'umu intellectuel yahejeje ishore, afise diplome ya licence, rimwe na rimwe n'abafise master, aza akakwegera ati completa iformulaire kugira ngo ushobore kugira rendez-vous muri PAF. Ibi birateye isoni nk'umuntu aba yaciye ku ntebe y'ishure kuba yosaba ubwo bufasha mu gihe yashoboye kwiga. Rero iki kintu harakwiye kuguhimiriza abantu bagatangwa kuvyadapta, hakabaho kuvyadopta, hakabaho n'amategeko runaka yoshobora gufasha abantu kugira ngo bashobore kuvyasimira mu buryo bworoshe cyane gose. Iyi niyo ntererano nagomba gutanga. Reka Imana ibaturindire kuri kano karyo mufata kugira ngo mwumve ivyumviro vyacu. Turabifise ni vyinshi, aha nagabanije kugira ngo n'abandi bashikirwe. Imana yaduhezagira mu izina ryayo.